ahabuze abarongozi b'ubwenge abantu barahona muri ubu buryo bwo kugenda. Abantu burya iyo bafise umurongozi w'ubwenge barabibona. Habuze umurongozi w'ubwenge n'ibintu ntibigenda neza. Usanga kubwo kubura ubwenge akora ibintu bitari byo, ntanabikore mu mwanya wavyo. Kubwo kubura ubwenge usanga avuga ibintu bitari bikwiye kuvugwa canke akabivuga mu gihe kitari icyavyo. Kubwo kubura ubwenge hari ivyo adakora yategerezwa kubikora. Kubwo kubura ubwenge kumbura usanga yagiye mu biturire. Kubwo kubura ubwenge ugasanga ariko akora ibintu by'uruvangatirane. Abantu rero baherengetera gute? Hari igihe abantu batangura kumuvako bakagiza baragenda umwe ugasanga abantu baheze. Ariko kandi kubwo kubura ubwenge abantu barashobora gupfa bishwe nuko umuntu yabuze ubwenge. Ahabu igihe yajana mu ntambara na Yehoshafati, burya Ahabu yishwe no kubura ubwenge. Yarabagiriye inama, Mikaya arabagira inama, arayigwanya. Ahabu arayigwanya. Amaze kuyigwanya, burya abantu bagwanya inama nziza kandi utagira ubwenge kubera adafise amaso abona, amaso y'imwemu, n'uwo mugiriye inama ntamenya ko ari inama y'ukuri. Arayigwanya. Amaze kuyigwanya niwe yaguye mu ntambara. Yari yagerageje kwiyoberanya, arahindura imyambaro y'ubwami, banyuranya na Yehoshafati, ariko urusasu rwararondeye ico gipfu, ruragenda ruramushikira kubera ari gipfu, ariko ijuju ruragenda ruramushikira. Yehoshafati arazigamwa, ararindwa. Kandi umwami apfuye n'abantu barakurikira ari benshi cyane. Abantu rero barashobora guherengetera mu buryo bwo gupfa. Bisigura ngo ahabuze abarongozi b'abanyabwenge abantu barashobora gupfa, intambara ikamara abantu bagapfa bagaherengetera. Ariko kandi ahabaye abarongozi b'abanyabwenge abantu ahubwo baragwira, abantu baguma bisukira. Jewe ndiko ndasoma aya majambo, nsomye iri jambo nyene ryo muri Migani 11 umurongo wa 14, naciye niyumvira ku barongozi b'imigambwe. Numva nta hantu turi twaje kuronderera Imana. Abarongozi b'imigambwe bari bakwiye kuba bambere gusaba ubwenge, kugira ngo ubu bwenge bubazanire abantu. Ariko se abarongozi b'imigambwe gusa, natwebwe abarongozi b'amashengero, kurondera abantu baba mu mugambwe wawe canke mu ishengero urongoye, tuba abarongozi b'abanyabwenge bizana abantu. Ariko abarongozi b'ibipfu, umwe azavamwe agenda, uwundi akavamwe agenda, kandi birumvikana cyane. Umurongozi atagira ubwenge ntamenya icyo akwiye gukorera abarongoye, ntamenya igikorwa gikenewe mu mwanya wacu. Ntamenya icyo baranamuhanura akarojeta inama bamugiriye nkaho umengo ntakivuze. Uwumugiriye inama akabona umengo aje kumukombora, aje kumukura kuri ya ntebe, ashaka musubirire, ahubwo uje kumugira inama agahinduka umwansi. Kubera iki? Kubura ubwenge. Ariko umunyabwenge aracurika agacurura ya nama agiriwe, agatinda kubera ya maso y'imwema afise, akabona ati iyi nama niyo, reka ndayishire mu ngiro. Atayishize mu ngiro rero abantu bamuva ko umwe ku wundi. Canke naho abarongozi batagira ubwenge abantu bagapfa bagahera kubera kubura ubwenge. Imana idufashe cyane. Indongozi mu bisanzwe nibo bantu ba mbere dukwiye gusaba ubwenge. Turakwiye kubusaba, by'ukuri birakenewe. Icoma twese tukabitahura uburemere burimwo ubu bwenge, ukuntu bukenewe.
ni ikintu gikomeye cyane. Twe tugize ubwenge bizoba byiza duhurije hamwe, indongozi zikagira ubwenge. Za ndongozi Yetiro yahanura Mose gutoranya, bajya barongoye 10 bakagira ubwenge, abarongoye 50, abarongoye 100, abarongoye 1000, bose bakagira ubwenge uko yamusabye gutoranya abanyabwenge. Kandi Mose, Bibiliya yavuze ngo yaciye atoranya abanyabwenge. Babaye abanyabwenge, Mose yaciye yoroherwa, igikorwa kiraremurukwa. Indongozi turakwiye iki kintu cy'ubwenge, nitwe dukwiye kugitahura gusumba abandi bose, tukumva ko ubwenge tubukeneye cyane gusumba abandi bose. Icyambere bituma turoroherwa kuko biradushoboza guca dushira umuntu mu kibanza ciwe w'umunyabwenge, abikora neza, uwundi mu mwanya wiwe. Erega burya no kumenya gutoranya abantu n'ubwenge, no kumenya gutoranya abantu baja mu bibanza kanaka n'ubwenge. Ni ya maso y'imwemu nyene adushoboza kubera bwa bwenge, hanyuma tukabona umuntu abereye mu kibanza gikwiriye, akigiyemwe agakora neza. Hanyuma natwe nk'abarongozi, nk'umurongozi ari hejuru y'abandi, agaca yoroherwa. Ahabuze abarongora b'ubwenge, abantu barahenebera, ariko mu nama ya benshi habonekamwo amahoro. Aha bisigura ngo ariko umuntu yikikuje abantu b'abanyabwenge haba amahoro. Umuntu abamufasha kurongora ari abanyabwenge, amahoro araboneka. Bisigura ngo cyari kidukwiriye nuko umurongozi wese yikikuza abantu b'abanyabwenge. Abantu b'abanyabwenge nabo twumvise ko ari abanyakuri, bubaha Imana, badakunda ingurire, babansi b'ibiturire, n'abanyabwenge, nibo banyabwenge. Rero ugutahura k'umuntu umwe turakwiye kumenya yuko gufisa aho kugarukira. Ugutahura k'umuntu umwe kurafisa aho kugarukira. Ushobora kuba umurongozi w'umunyabwenge, ariko ari we wenyene ufise ubwo bwenge, utahura nk'ubu mugambi uje uwuzanye, akaba ari we utahura, bifise aho bigarukira. Twasomye aha mu gice cya 15 ngo hatagira inama imigambi irapfa, ariko mu bajanama benshi irakomera. Ahatagira inama imigambi irapfa. Proje ishobora kuza ari nziza, ariko igapfapfanira mu nzira. Wari umugambi mwiza, urumva warawanditse neza, ukawushikiriza, mugaba bawushikirijwe nta banyabwenge barimwo, babajanama beza ngo bace bakugira inama. Kuko buryo ugize umugambi n'ivyiyumviro bibifise, ariko uri umwe birafise aho bigarukira. Icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yarayidushikirije imigambi bazokorera ko iyi myaka 7. Nivyo nkuko yatubwiye yari imigambi remereye, naje hari gihe numva umenga iyo migambi iraremereye, mugabo nkibuka ko dufise Imana itunze yadushoboje vya bindi vyose, nkavuga nti nivyo navyizobidushoboza. Mugabo ndababwire iyi migambi nitagwa mu maboko y'abantu b'abanyabwenge, hari umugambi ushobora gupfa kuko wabuze abanyabwenge bawakira. Kuwushikiriza ni kimwe, kuba uwo mugambi warabaye muri we ukamubamwo akawushikiriza bene gihugu ni kimwe. Mbega bavyakira gute? Mu nama ya benshi habonetse abajanama benshi, hariya mu ntara, hariya mu makomine, gushika hariya ku mitumba. Iyi migambi izokomera. Haleluya. Iyi migambi izokomera, ntizopfa, izokomera. Mugabo nimakishikire mu maboko y'abanyabwenge, nimakishikire mu maboko y'abajanama beza, aribo bajanama b'abanyabwenge, niho iyi migambi ikomera. Kandi burya yarashikirije imigambi itandukanye, ariko burya niyashika muri babandi bamwe babijejwe ikagwa mu banyabwenge, bizoca vyaguka, bazoca batanga iciyumviro kugira uyu mugambi ugende neza, urahaziganye n'icyubahiro. Erega vyogenda uku. Uwundi nawe yashikiriwe na wa mugambi abijejwe, biri muri domene yiwe, vyogenda uku. Ababihaye nawe nyene bamwagurire, mugabo biguye mu bajanama beza, mu bajanama b'ubwenge, mu bantu b'abanyabwenge, tuzobishika ko nta kabuza.
indongozi zacu zo hejuru zigira abajyanama b'abanyabwenge, abashikiranganji turabifuriza kugira abajyanama b'abanyabwenge, abubahwa cyane bo mu nama nshingamateka turabifuriza kugira abajyanama b'abanyabwenge, nabo mu nama nkenguzamateka bose nivyo tubifuriza, ariko bihere hejuru imanuke gushika no hasi.